Kw'igenekerezo rya 15 Ndamukiza uno mwaka umukuru w'Inama Nkenguzamateka Nyeniteka Emmanuel SINZOHAGERA ari kumwe n'icegera ciwe ca mbere yaritavye inama yahuje Abashingamateka n'abakenguzamateka mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe mu gisagara ca Bujumbura kugira ngo bumvirize icegeranyo c'ivyaranguwe n'ubushikiranganje bugize Reta y'u Burundi mu mezi atandatu y'umwaka w'ibihumbi 2020 ushira w'ibihumbi 2021 cashikirijwe n'umushikiranganje wa mbere Nyakwubahwa Alain Guillaume BUNYONI. Iyo nama ya bose yari irongowe n'umukuru w'Inama Abashingamateka Nyeniteka Daniel Gelase Ndabirabe afatikanije na Nyeniteka Emmanuel SINZOHAGERA. Ariko arashikiriza icegeranyo c'ivyaranguwe umushikiranganje wa mbere yarasiguriye Abashingamateka n'abakenguzamateka ivy'ubushikiranganje 15 bugize Reta bwaranguwe muri ico kiringo hisunzwe integuro y'ibikorwa vya Reta byo mu mwaka w'ibihumbi 2020 ushira w'ibihumbi 2021. Mu gushikiriza ivyaranguwe Nyakwubahwa Alain Guillaume BUNYONI yishimikije amahangiro makuru ubushikiranganje butandukanye bwari bwihaye ibikorwa biboneka vyaranguwe ivyo bari biteze gushikako ivyaranguwe muri ayo mezi atandatu hamwe n'urugeriranguka ryavyo byagezeko. Umushikiranganje wa mbere yamenyesheje kandi ko ubushikiranganje bwose bwaranguye ibikorwa vyabwo ku rugero rushimishije. Ati mu kiringo c'amezi atandatu ibice 50% vy'ibitegekanijwe kurangura mu mwaka wose biramaze gushikwako. Mu vyaranguwe na Reta rero twovuga mu ntangamarara yuko hariho ubushikiranganje 15 ko butekanijwe n'itunganywa rya Reta buheza bukaba bufise bumwe ivyo bwaranguye. Hambavu rero y'ibikorwa rusangi bijanye n'intwari bereye bisanzwe bigenewe ubushikiranganje bwose navyo bikaba bishingiye mu gutsimbataza ibiganiro hagati y'abakozi n'abakoresha n'ibindi bisata bishimikiye kandi kubijanye no gushika ku kivi kugira ngo abarongoye abandi barabe ingene imirimo kiragenda. Bikaba bijanye kandi n'ingingo zibereye kugira ngo intwari bereye ishobore gutsimbatara mu buzi bwa Reta bwose kandi mu gihugu cyose. Ikindi twovuga muri intangamarara nuko iri suzuma riraba igice ca mbere cy'uyu mwaka, nayo mpamvu amanota afatirwa ko kugira ngo turabe yuko ivyaranguwe bikwije kandi byashitse ku ntumbero yari yitezwe ari 50%. 50% rero angana n'igice cy'umwaka, akaba kandi dufatiye ku mwaka wose ni 50%, muga dufatiye kuri ico gice gusa birumvikana ko rica ari 100%, kuko ivyo biba vyaranguwe 100% muri ico gice kuko ni ca kabiri cy'umwaka. Iki gikorwa cisunze ingingo y'138 agace ka 4 ivuga neza yuko Inama Nshingamateka na Nkenguzamateka zikoranye ziheza zikagenzura amezi atandatu uko arangiye uko Reta iri kirashira mu ngiro ibikorwa yategekanije. Duce duhera ku bivya bikorwa rusangi bigenga ubushikiranganje bwose. Muri ivyo bikorwa rusangi bigenga ubushikiranganje bwose hariho igikorwa nyezina ca mbere kijanye n'ingene ubushikiranganje bwari bwo bwose bubwirizwa kuja mu bikorwa vy'iterambere rusangi na cyane mu mugambi ewe Burundi urambaye. Aho rero mu isuzuma ryakozwe birerekana neza yuko ubushikiranganje bwose cyo bikorwa bwakiranguye ku rugero rushimishije. Ico gikorwa kikaba carakozwe ku bice 50%, no kuvuga dufatiye kuri iki gice twovuga ko ari bice 100%. Igira kabiri ni kimwe twavuga kijanye no gutsimbataza ibiganiro hagati y'abakozi, hagati y'abakoresha, hagati y'imigwi itandukanye. Ico gikorwa naco nyene kikaba carakozwe ku bice 42% turavye aho tugeze mu mwaka, bisigura ko ari bice 84% turavye ku gice cy'umwaka. Igikorwa kigira gatatu ni bijanye no gushikiriza bene gihugu ivyaranguwe. Ico gikorwa naco nyene carakozwe neza uko mwabikurikiranye kumbonesha kure zitandukanye. Ubushikiranganje bwose bwarashikirije uko haciye amezi atandatu bwarashikiriza icegeranyo c'ivyaranguwe. Igikorwa kigira kane ni kijanye n'ingendo zo kuja ku kivi, nazo nyene zikaba zarakozwe neza. Twovuga yuko iki gikorwa uyu mwaka
igice ca mbere cy'uyu mwaka wararanzwe cyane n'ingendo z'abashikiranganje batandukanye ku kivi kugira ngo bakurikirane abakozi. Wagira gatanu ni kuba kijanye no gufata ingingo zibereye kugira ngo intwaro ibereye, intwaro nziza ishobore gutsimbatara mu bisata vya leta byose, aha haba kubijanye n'ivy'amategeko, haba kubijanye no guhanura, guhana, guhimiriza. Ivyo vyarakozwe, ngira ngo mukurikiranye mwarabonye kandi mwarumvise abahanywe, abahanuwe, abakuwe mu buzi, abahanywe gushika naho baja no mu munyororo kubera imvo zitandukanye zo kurenga amategeko no kudakora neza akazi kabo. Abashingamateka n'abakenguzamateka barashimye ivyaranguwe na leta mu kiringo c'amezi atandatu, baca mbere baboneraho n'akaryo ko gushikiriza imyitwarariko hamwe n'ibibazo bari bafise bijanye n'ico cegeranyo. Mu byo babajije Nyakwubahwa Bunyoni harimo gushaka kumenya ryari uburusho bwahora buhabwa abakozi ba leta ku mwaka buzosubira gutangwa n'ibindi. Twebwe amakotasyo araba uko umwaka urangiye, ati kuva 2014 gushika bugingaya, ati nta analizi kija ku mishahara yabo, ati nta na avancement de grade zikihaba, ati imbere y'igihe yari kugira ngo banganishe abakozi bamwe bamwe kugira imishahara ije ku rugero rumwe. Ati noneho babandi bariko baranganisha ahubwo baza bararushije abantu. None ico kibazo muraraba Nyakubahwa Mushikiranganje wa mbere gitunganye kugira ngo umwumvikano hagati y'abakoresha n'abakozi ubandanye bigenda neza. Hariho nk'amanama n'amadesante bari barategekanije gukora hama bakevariwa ivyabaye. Je nifuje yuko mu marekomandasiyo baba bagize, kuko niho haba hari inyungu ko bodushiraho todo d'execution y'amarekomandasiyo baba baratugiriye muri ayo manama n'ayo madesante baba baragize, gutyo tubone ko ibintu biriko biratera bica imbere. Mu nyuma Nyakubahwa umushikiranganje wa mbere yaratanze inyishu ku bibazo yari yabajijwe, yongera atanga umuco ku myitwarariko y'abashingamateka n'abakenguzamateka. Ikibazo kijanye na kojeriko kurinagura igikorwa kigeze kure, kuko vyaragaragaye yuko kojeriko yagize ibibazo bibiri. Ikibazo ca mbere yagize ni intambara yamaze imyaka 10 yatumye ukuri imipampa bitituka, ahandi birahera ahandi birahebwa. Ikibazo kigira kabiri ni kivako gukora nabi, barakoze nabi ku buryo batashoboye koko gukoresha umwimbu baronse neza ngo bateze imbere ico gikorwa. Bakoze nka babandi bavuga ngo ivya leta ngo ntibihomba n'ibindi n'ibindi. Ni nayo mpamvu rero hagiyeho ingingo zo kunagura iryo shirahamwe dufatanije n'iri shirahamwe rikora impuzu. Atari kunagura ngo kojeriko ngwiriko ihabwa amafaranga yandi ngo yisuganye, ahubwo ari uko leta iheza ikaraba amatongo ishira ku ruhande, ishira hagaragara kugira ngo urya nawe akora impuzu ashobore gufata iya mbere mu kurimisha ipampa. Ni kuvuga kurondera imbuto nziza zisobanuye, kurondera umwavu no gukurikirana abarimyi b'ipampa. Hanyuma abarimyi b'ipampa bagaheza bakimbura, bimbuye bagaheza bagashora ipampa, bagahabwa amahera yabo havuyemo ngira ngo ayo baba barakoresheje kugira ngo baronke imiti yo gupompa, baronke imbuto n'ibindi. Ivyo navyo bizokurikirwa na leta, kuko leta nayo nyene izo bifisemo uruhara runini, kuko amatongo menshi azobara ya leta. Nikizonabuza yuko n'ufise itongo ryiwe rinini naho ritobi rya leta nawe nyene aheza gakorana na Afritextile akarima ipampa ikamufasha muri ivyo bindi ishobora kubangukamo yo gukora, hanyuma bakumvikana ingene bashoreranira umwimbu. Hanyuma abakozi bari muri kojeriko n'abakozi ba leta,
ubuzi bwa leta ni bwinshi haba muri ico gisata c'ipama canke no muri bindi bisata umwe wese bivanye n'ivyo ashoboye azobandanya afasha leta mugabe intumbero leta yahaye ico gikorwa niyo aha iyo leta iriko irahinyanyura yongera inagura inzego zayo inagura ibikorwa n'abakozi abantu benshi barakunda kuzana ibibazo ndaza kubishika ko kuri bimwe mwagiye mubaza ivyo amashirahamwe amwamwe yari karanagurwa haba igisabo cy'uko anagurwa mugaha hakaba n'ikindi gikorwa cyo gusaba ahubwo ngo iryo nagura ntirikunde bivanye n'inyungu z'abantu baba bakora muri ayo mashirahamwe ico rero leta ntizoraba umwana n'ikinono izokoresha amategeko asanzwe ahari na cane cane n'ikintu gishobora kugirira ingaruka nziza igihugu mu iterambere ryacu ariko ata muntu n'umwe irenganije kuri ivyo bijanye n'ikibazo c'abakozi n'akazi ibijanye na anare yahagaritswe akavuga ati none bizogenda gute ko amanare yahagaritswe imyaka iniheze ati none tuzava dusanga ahubwo abo bitwa ko bariko barazamurwa bagiye hejuru y'abandi ico nikizoshika naho bamwe kwihenda hazoba ugukosora ariko intumbero ya leta yo kunganisha imishahara twovuga gukuraho ubusumbasumbane budasiguritse mu mishahara y'abakozi ba leta kuko imishahara ntiyongana kandi abantu badakora ubuzi bumwe iyo iracabandanya bisigura ngo harabaye ukwicara no kwitondera ico kibazo hagati y'abakozi abakoresha n'abaserukira abakozi nayo mpamvu habaye n'imyiherero myinshi yagiye ivamwo ibikorwa bimwe bimwe leta nayo yagarutse ikemeza ubu rero tugeze ku rwego rw'uko hemezwa intumbero y'igihugu mu bijanye n'imishahara politique nationale salariale iyo rero niyo izohava ikavomera izindi politike n'ayandi mategeko n'amabwirizwa ayishira mu ngiro ubu hazobamwo bishasha bijanye nuko umukozi koko azohembegwa umutwe wiwe n'impamya bushobozi mugabo n'ubwoko bw'igikorwa ariko arakora hanyuma rero umuntu wese arye ivyo abiri yakuye